Hello guys, bahaye ikaze mu nyigisho business y'ubumenyi. Tuko turabira hamwe. Ushobora kuraba inyigisho za mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, tuko ya gatandatu aho tugomba twige ikintu twita pay per click na pay per view. Nigi kico rero. Pay per view ni iki, pay per click ni iki. Iki ni ikintu ukwiye kumenya mu gihe ufise nka YouTube. Mu gihe wifuza gutangura YouTube, ni ikintu ukwiye kumenya uburyo gikora, gifunctiona. Uko ni byiza uvuga ati je nashinze YouTube ifise vision, apana posting uko nyene. Okay? Ushobora kubona umuntu afise aba followers amajana 5 akaba yinjiza amahera atarabana na approved na Google kugira itangure kuzira amahemba. Ariko acha amahera gute? Ushobora kubira abaheje, ushobora gutanguza affiliate marketing, ushobora gutanguza digital products. Akavuga ati abantu amajana 5 gusa ngo ntangure kwavyeza ku musaruro, ugatangura kwiza amafaranga kuri YouTube cha gihumbi utaragishikana canke abantu 4,000 time watch 4,000 utarashikana. Ukabona umuntu amerewe neza arinjiza ku mbuga atanakwiza ibisabo, kurusha ubumenyi, kuko umuntu akurusha ubumenyi akurusha ibintu byinshi, akurusha skills, akurusha ubumenyi. So muri business y'ubumenyi ni ngo umenye pay per click na pay per view cyarico. So mu gihe rero wowe wakwije ibisabwa, mu gihe wakwije ibisabwa na YouTube, mategeko yawe urayazi, ni igihumbi, ni 4,000 by'amasaha, ufise content nziza original, nta busuma burimo. Mu gihe YouTube yatangwe gushira kwa ama AdSense ziwawe, uhembwa mu mice myinshi. Tugomba tuvuga mu mice ibiri. Pay per click ni mu gihe umuntu yafyonze kuri link YouTube yasizeho. So mu gihe YouTube irikacishamo publicity muri video ziwawe, umuntu akaba interested, umuntu agakunda product basizemo, akaca fyonda kwiyoliye, wanashima kanagura, naho ronka ama views ijana, uzinjiza kuruta wa muntu video ziwe baziravye gusa bataguze. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu afise ama views makeyi, na ama views makeyi yavuye mu bihugu bitembere nka Canada, America, Europe, bajya nyine bagurira online cyane. Okay? Ukazibona undi muntu aronse 1 million views. Izo views zavuye muri Africa, ntibanaguze, baravye gusa. Ugasanga ugiye aronse views igihumbi, abantu baravye, banaguze, ginjiza amahera menshi kuruta wabona afise umiliyoni w'ama views. Ibi tubijanye kubera iki? Ni kuraba content ugura, ni kuraba content ugira. Izo content ugira zizorabwa na quartier gusa cyangwa zizorabwa n'isi. Ni gukora content cyangwa ni guposting ibintu biba bifise abantu nyine byerekeye, bavuga ati iyi content ndiko ndakora, narayicariye, narayigiye marketing ya, narayigiye branding ya, kuburyo umuntu nayiraba azotahura ikintu ndiko ndamwigisha arico. Ni navuga ati gura ikintu kiri muri description, hariho link ushobora gucako ukagura systeme, ukagura antivirus, ukagura ikirato, ukagura ibiki. Muri affiliate marketing twakivuze, uwo muntu kubera aba yakunze ivyo ukora cyangwa kandi icyo kintu bacize neza, bavuga ati iyi content ni nashaka kuri YouTube, nzo tumira abantu kugura ikintu kuri internet canke, kuko na YouTube rega ntifa kwamamaza. Mu gihe uri mu bintu bya comedy, mu gihe uri mu bintu bya entertainment, mu gihe uri mu bintu bya ntuze, YouTube irakwiga kavuga ati uyu muntu ko ari mwi ko afise niche, tuzoshishija ko publicité zerekeye ibi bintu, kuko ntushobora gushira ku butumwa kuri YouTube yawe. Umva ni YouTube yerekeye ubutumwa. Ubo haje ibintu bya AI, intelligence artificielle, naho uvuga ururimi rwose, YouTube birayorohera neza gutahura ibintu uvuga, ururimi rwose uri kuravuga. Akavuga ati uyu muntu aposting ivy'ubutumwa. Rero umuntu aposting ivy'ubutumwa afise aba followers bakunda ijambo ry'Imana. Abantu tuzobamamaza ko itabi, tuzobamamaza ko ibintu byamenuka, bazana publicity zihura na video ukora. So mugere video ukora, okay, zirabwa n'abantu bari serious, abantu bavuga ati bazi ikintu bariko barakora, uzosanga wanjiza amahera menshi muri pay per click, kuko usanga uhembwa kabiri.
kuko umuntu ntakirika ku kintu ataravye. So iyi nyigisho twariteguye kubera iki? Mu gihe wahisemo gukora kuri YouTube, tahura neza inyigisho canke tahura neza ibintu uri kurashirako bifise vision. Okay? Kuko uzovuga ati iki kintu mu gihe YouTube izonyemerera, igihe cyose izonyemerera umuntu azokira ko nasizeho nubatse izintambwe YouTube ikenera. YouTube ikadoshishamo publicité gusa, umuntu azoklika aje kuri link agure canka narabe, kuko uzohema nka kabiri. Okay, twako dusobanura pay per click na pay per view cyarico. Pay per click ni mu gihe bakuriha iyo umuntu afize kuri link wanashima kanagura aho ronka menshi. Pay per view ni mu gihe umuntu yaravye gusa publicity. Urazi ko bacisa ngo uze kuraba video nyuma y'amasegonda 5. Mu gihe rero umuntu amaze mu masegonda 5 wanashima kanabanda yandi karabe publicity urize amafaranga muguru bakora pay per click, kuko umuntu ntaza gufyira ku kinataravye. Okay? Twako tubasobanura rero pay per click na pay per view icari cy'uburyo zikora. Tubashimiye cyane, yari nyigishigira 6. Muri ibi bihe turimo Aiga yagabanije ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icyo baza, twandikire cyangwa duhamagare kuri 6188175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntukikwe n'amahirwe. IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.